mwiriwe bene data mudukurikirane yanje Michel Muhayimana kumana vugana nonge ko ikaze mwese muganye kuri kubohora gaza cyane kubafasha gukura mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo nonge ko akaze mwese rero mu nyigisho tugatabana ikigo cacu gishigira kabiri mu rukana rw'icigwa twise mbega umukristo ararwara arapfa canke arakena. Icigwa ni icigwa kimwe kimwe vyigwa bitatu. Icigwa ca mbere ni ikibazo kivuga giti mbega umukristo ararwara. Icigwa ca kabiri ikibazo kivuga giti mbega umukristo arapfa. Ikibazo ca gatatu anaco ca nyuma ni ikibazo kivuga giti mbega umukristo arashobora gukena kandi akirijwe yubaha Imana. Rero ivyo vyigwa ni vyigwa bishobora kuba birebire ariko nzobigira bigufi kugira ngo ntimurambirwe n'ivyigwa, ariko nkuko muvyumva ko vyakurikiranye ni kugwara, gupfa no gukena. Sinohera ku gupfa ariko nohera ku kugwara. Nibwo rukurikirane numvise no gukoresha. Rero nkuko nabivuze mu ntangamarara muri audio ya mbere, hari abantu bigisha bavuga yuko umukristo adashobora kugwara. Adashobora kugwara adapfa kandi adakena. Izo nyigisho ziruzuye. Siniko nabivuga ko navyumvise ku mateleviziyo. Zinanye n'abantu bigisha ivyo, bizera ivyo, bigishijwe ivyo. Kandi ni benshi cyane. Muri Amerika jemba muri Amerika ku batazi yomba, ndi Murundi mba muri Amerika muri leta Texas, mu gisagara cyitwa Dallas. Yomba. Ariko ndi umuntu nakuri Burundi, nabaye Burundi, nakora kuba vy'Imana Burundi. Umutima wanje nuwa Barundi cyane abandi baza mu nyuma. Rero ndakunda ishengero ry'u Burundi, ndakunda igihugu canje c'u Burundi, ndi umunyamerika ubunye muri nationality yanje, ariko ndakunda Burundi bwanje kuko naho navukiye, aho noja hose nzokwama ndi Murundi. Abana banje n'abarundi mugabo abanyamerika bobo bumva arabo ngaha cane gusumba iwacu, ariko uko biri kose aho umuntu ava ni iwabo. Rero Imana ntiyanshize mu Burundi kubwisanganya ngo imvyare ku Murundi, indeme ku Murundi, mvyagwe n'abarundi bwa accident. Nikora igihugu canje yashaka ko ico ndagikoreramwo mu buryo bumwe canke ubundi. Rero izi nyigisho ndazikoze cyane ku bwishengero ryo Burundi n'abandi bose bashaka kumva ikirundi. Aho harimwo abantu baraba mu bihugu by'iwacu by'akajya karere k'ibiyaga binini mushaka kumva uru rurimi. Rero izi nyigisho zibafasha abantu bavuga bati kugwara mu isezerano rishasha ntibibaho, bahagara ku mirongo imwe mu isezerano rishasha tuzogerageza kuraba n'imirongo yindi kumbure mu isezerano rya kera tuzoyikorako, ariko burya no kwigisha ijambo ry'Imana ubanje guheraho ibintu bihera. Ibintu bihera mu isezerano rya kera, isezerano rya kera, bitabo 39 y'isezerano rya kera. Muri ivyo bitabo haravugwamwo yuko Adamu ataracumura bene umugore wiwe Eva ntibagwara kuko nta caha bari bafise, ntibari bazi kibi n'iciza, ntibagwara. Ariko bamaze gupfa mu mivumo, Imana yarababwiye ibintu bizoba ko bibi, hamwe no kuvyana bababaye, gukora bakarya barushe, n'ibindi byose no gupfa bikaba birimo. Adamu na Eva ntibabayeho ubuzima budashira mu buryo bwo mu mubiri. Bamaze imyaka 990 ingahe barapfa, bararamba cane. Sio kimwe na twebwe tumara imyaka mikeya cyane mu kino gihe, ariko uko biri kose barapfuye. Ico kintu kandi givuge ko nzokivuga ko mu nyigisho ya kabiri yindi kuvekeye gupfa. Barapfuye mu mubiri, barapfuye ntibakiriho, n'imva zabo ntituzaho ziri, ariko barapfuye. Ikindi rero nagira mvuge no kuvyerekeye ingwara n'isezerano rya kera. Turabona Imana yitwa Jehova Rafa. Jehova Rafa mu Giheburayo bisigura ngo uhoraho adukiza ingwara. Rafa nico bisobanura uhoraho adukiza ingwara. Rero imwe mu mazina y'Imana, Imana ifite amazina menshi za Jehova Rafa, Jehova Sikenu, Jehova Eshadai, Jehova Mekadishkem, Jehova Shalom, Jehova Jireh. Ifite amazina menshi Imana, kandi ayo mazina si amazina yitwa, na amazina y'ivyikora. Ni nk'ubu bavuga ati Ange Michel umwigisha w'umuvuga butumwa, Ange Michel umupapa, Ange Michel umugabo wa Ana, Ange Michel umuntu akora akazi ko kudandaza amazu, muhaja immobilier niko kazi nkora muri Amerika. Ange Michel umugenzi w'abantu, Ange Michel yahora kina umupira w'amaguru kera ko narankina football mu equipe Burundi. Urumva hari ibintu byinshi ushobora kwita umuntu bivanye n'ico akora. Rero kimwe mu by'Imana ikora, Imana ni Jehova Jireh, ni Imana ikiza ingwara. Niyo kwitwa Imana ikiza ingwara abantu bidashoboka ko bagwara. Isezerano rya kera turabona yuko abantu benshi bagiye baragwara bagapfa, ariko ndashaka duhagarare ku vyerekeye isezerano rya kera ry'amategeko y'ivyagezwe vya Mose. Mu vyagezwe vya Mose turabona Imana ibabwira yuko itazobateza ingwara nibubaha ivyagezwe condition. Kadusome mu gice ca 15 kuvayo Exode 15:26 avuga ngo arababarira ati nimwagira umwete, wo ni Mose, nimwagira umwete wo kumvira uhoraho Imana yanyu, nimwagira si harimo condition, if nimwagira Imana kumvira Imana uhoraho Imana yanyu, mugakora ibitunganye mu nyonga ziwe, mukumvira ivyagezwe vyiwe, mukitondera ivyo yihanikirije byose, ngo nta ngwara zobateza nk'izo yateje abanyegiputa. Urabona ko abanyegiputa Imana yabateje ingwara, ngo kuko ari we uhoraho abakiza ingwara. Aho ni izina Jehova Jireh River, uhoraho abakiza ingwara.
muri make kwa Farawo yarabateje ingwara nibiza kubera kutumvira, kubera gukomanaza umutima. Arabavuga ati Farawo Imana yaramukomanaje umutima, ariko arundi murongo uvuga yuko Farawo ariwe yakomanaje umutima wiwe. Ushabaza ati ni Imana yamukomanaje canke niwe yakomanaje, ariko kimwe nuko yakomanaje umutima. Ariko turabona ko ngaho Imana yababwiye yuko nibitondera ivyagezwe vyiwe itazobateza ingwara. Muri 15 no mu 28 muri Deuteronome canke gusubira mu vyagezwe abanyarwanda mu vyita guteka kwa kabiri, turabona neza yuko Imana yababwiye yuko itazobateza ingwara nibitondera, ariko nibatitondera hari imivumo. Rero misano rya kera kutagwara byari bihagaze ko bitondeye ivyagezwe, wari umugisha uhagaze ko bitondeye ivyagezwe, ariko hariho ibintu byinshi byatuma abantu bashobora kugwara, kuko umuntu agwara kubera umubiri wacu waranduye uri mwicaha na shidolome, kugwa k'umuntu kuva kuri Adamu, umubiri waranduye warononekaye. Gituma mushuko tuzokwiga kuvyerekeye gupfa kw'imibiri, bavango ntibazopfa, tuzoraba ijambo ry'Imana rivuga. Uyu mubiri wacu twambaye urategwa n'ingwara, misino rya kera bategwa ingwara zitandukanye. Turabona yuko Imana yababwiye ngo nibitondera ivyagezwe ntibazogwara. Ugiye mu kuraba by'ukuri, Imana ibishurira nka Jehova Arafa, Imana ikiza, kandi gukiza cari ikintu gihagaze ku isezerano Imana yabagiriye ryo kuyubaha no kuyumvira. Ingwara by'ukuri yagaragara nk'umuvumo, cari nk'umuvumo ku vyagezwe vy'Imana batumviye, ko abantu babibona. Hari n'abagwara imibembe, tuzobona mu gihe mu rishasha twituraba Yesu amaze kuza, ba Petero n'abandi ivyababaye kuri ivyo Yesu yakoze n'ibindi. Rero bakundwa bene data, umuntu akubwira ngo kugwara nuko ngo ntushaka kugwara ukijijwe, abakesha bakagutera culpability, abagutera kwicira urubanza, kwiyagiriza. Ugiye gusubira mu misano rya kera kandi mu gitabo ca Deuteronome, gusubira mu vyagezwe 28 15-38 murashaka kubona aho Imana ibabwira kuvyerekeye imigisha n'imivumo. Rero sinshaka gusoma kuko n'igice kirekire muze kuhandika kumbure mu basome. Gusubira mu vyagezwe Deuteronome 28:15-68 ku bantu bavuga ikinyarwanda ni guteka kwa kabiri 28:28 sinikumvuga ikinyarwanda neza mwihangana. Rero Imana ibabwira yuko ku 22 ngo ko Imana izobateza ingwara, ibatera ubushuhe, ibatera kugira ibiturika ku mubiri, kandi yuko Imana izobatera ibyago vyose n'ingwara nk'ivyo bateje muri Egiputa ku 22 no 60. Turabona yuko isano rya kera ryari rihagaze ko abantu baryubaha, baryumvira, badashobora kugwara, batazogwara baryumviye, bagwara bataryumviye. Byari bihagaze ku vyo bakoze. Rero ingwara rero ntiyari ikintu kiva kuza uko nyene rimwe na rimwe, ariko byari bihagaze ku vy'amasiza. Aho ni mu gihugu ca Israeli yonyene. Ari ikibazo gice kihaba, none abantu batari muri Israeli, abarundi, abanyarwanda, abanyamerika hari abahindi, abashinwa, ibindi bihugu bitari mu isano rya Israeli ntibagwara. Kuguruka amaso turi kuba mu kabox mu gakarato katubwira ngo ni ibi gusa, ariko wiyumvire odora ivyo wigishwa. Mwene data, ntibagwara abandi, abarundi ntibagwara. Baragwanje cyo mu Burundi hari imiti abantu banywa, hari imiti y'ikirundi banywa. Iyo twita imiti y'ikirundi n'imiti y'ikizungu byose babikura mu bintu bimwe, mu biti n'ivyatsi byo mwishamba. Rero bakundwa bene data, umwami Yesu atugurura amaso. Imana ni Jehova Arafa, kwera yari izi ko kuva Adamu acumuye abantu bagwara, abantu bashobora kugwara. Kumwe tuzokubakira ngaho tubandanye imisimo rya kera, turabe ivy'umwami Yesu atubwira. Twuguruka amaso gicigwa, ugisuzume, ucige, hamuhovaye ubihe n'abandi benshi zi audio, mutumira abantu benshi mu kwinjira mu kiganiro kugira ngo nabafashwe abantu bazimire mu zinyigisho, kandi twifuza kuba meza zimurura. Umunsi mwiza, umwami Yesu gicigwa agikoresha gifashe benshi. Amen.